inshuti bagenzi mudukurikirana mu kiganiro twiga indongozi ya Bibiliya, muribuka ko tugeze mu gice ca nyuma cy'uyu mwaka, igice ca 4. Dufise indongozi iryoshe cyane, ni indongozi dufise ivuga kuri Nehemiya na Ezira. Tugeze mu kigwa ca 3 gifise umutwe w'amajambo umuhamagaro w'Imana, aho tuza kubonamwo amajambo meza cyane, amajambo y'ubuhanuzi kandi amajambo adukangurira kwiga ijambo ry'Imana no gusa n'ubutumwa dutwaye. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Rero imbere yuko dutangura, ni byiza yuko abadukurikirana batumenya. Jewe ubwanje nitwa Manirakiza Lieve, nkaba mpagariye kino kiyago tuza kugirana. Hano turi kumwe Akimana Evine, Pasteur Denis Nshimirimana hamwe na Misaro Ponsi. Ego murakoze. Hamwe n'ibyo reka dusenge Imana kugira ngo dutangure ikigwa cy'uno munsi. Ejo hahise twari twize ikigwa kivuga ngo ibihe bya gihanuzi. Uno munsi tuza kwiga ikigwa gikomeye cyane, abantu benshi bakeneye gutahura ibi bintu tuza kwiga uno munsi. Ni ukuvuga ngo n'amajambo akomeye y'ubuhanuzi y'amayinga 70 n'iminsi n'amajoro 2200 ntibikomeye. Turafite ngaha umukuru w'ishengero Posiye mu Kanyosha, yaduteguriye byinshi cyane kuri iki kigo. Posiye umwanya ni gwawe, nyuma y'isengesho rya Pasteur Denis ucifata umwanya kugira ngo ushobore kudufasha twebwe, ufashe n'abatwumviriza kugira ngo bashobore gutahura amayenga 70 ni iki, imisi 200 ni iki, kugira ngo dushobore gutahura ubuhanuzi bwa Bibiliya. Murakoze. Dusenga Imana. Amen. Uragororotse nyaguhora ku ngoma, uhoraho turakengurutse kuba wemeye ko twebwe abana bawe dukoranirizwa hamwe no kwiga amajambo yawe. Reka dusabe mpwemu wawe yera azabane natwe kandi atubashishe gusobanukirwa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Reka dushime Imana mu by'ukuri kuri kano kanya turonkeje kugira ngo twongere dusanzure mu byanditswe byayo muri uru rukurikirane rw'ivyigwa Imana yaturungikiye. Mu by'ukuri twishimane n'abantu bose bariko baradukurikira kandi tunabaha ikaze. Kuri uno munsi wa gatatu w'igenekerezo rya 15 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2019 dufise icigwa kitugenekereza ku mayinga 70 n'iminsi 2300 iboneka muri Daniel igice 8 umurongo wa 14. Mu by'ukuri ahantu hari urutonde Imana yerekanye guko ibihe bizogenda bikurikirana kugera ku iherezo ry'ibihe. Imana yacu icubahiro. Muri iyi mirongo twagiye tubonamo mu buryo budasubirwaho ukuntu Imana yerekanye ibihe byose uko bizogenda bikurikirana kugera igihe ishengero ry'amasigarira, ishengero ry'Imana rya nyuma riboneka no mu byahishuriwe hano igice cya 3 hereye ku 19. Ishengero ryitwa Laodikiya rizoba rivutse ariho hantu mu mwaka wa 1844 ubuhanuzi bwose tubona burangirira. Imana idufashe cyane. Amen. Rero aha muri Daniel igice cy'icenda umurongo wa 24 nashaka mu buryo bwihuse umuntu yoba yahashitse mu bo turi kumwe abanza dusomere Daniel igice cy'icenda umurongo wa 24 kugira ngo twumve amajambo havuga mu buryo bwihuse. Ego Daniel igice cy'icenda ku murongo wa 24 havuga ngo amayinga 70 agerewe ubwoko bwanyu n'igisagara cyanyu cyera, kugira ngo ibicumuro bishire n'ibyaha birangizwe n'ibigabitanyo bitangirwe impongano, hazanywe ukugororoka kutazoshira. Ibyo weretswe byavugishijwe n'Imana ngo bimatanishwe ishashara idomwe ku kimenyetso ahera cyane harobanuzwe amavuta. Murakoze cyane. Mwumvise muri uyu murongo icyo nshaka ko dushimikira ko cyane ni ngo amayinga 70 agerewe ubwoko bwanyu. Imana ihabwa icubahiro. Bavuze ngo amayinga 70 agerewe ubwoko bwanyu bisigura mu buryo budasubirwaho yuko ayo mayinga hari ahantu akomotse, ahantu hasanzwe avuye. Twabonye rero mu gice ca Daniel 18 ku murongo wa 15 umuntu yoba yahageze hadusomere kugira ngo turabe ayo mayinga 70 akomoka he. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Haravuga ngo aranyishura ati buzokwira buce iminsi 2300 niho ahantu hera hazobona guhumanuka. Imana iguhezagire. Igihe Daniel yagira iyerekwa akabona imfizi zibiri y'impene n'iy'intama
yabonye urukurikirane rw'ubwami ko ruzogenda rukurikirana kugera igihe habonetse agahembe gato kakaba gakomeye kagakura kakaba igitangaza hanyuma ngo kakaduga kakagera mu ijuru kagasiribanga n'ibyo uhoraho mbere kakiringaniza n'umutware w'ingabo ariwe Mesiya hanyuma uwera umwe acabaza uwundi wera ngo mbega ibi bizogeza ryari ku murongo wa 13 w'iki gice c'8 ngo mbega ibi bizogeza ryari vyahera hamaze guhumanuka by'iki kizira c'ubuyobe hanyuma kuri uyu murongo wa 14 tuje tubona ngo buzokwira buce iminsi 2300 ni ahantu yari hazobona guhumanuka rero aya majambo arakomeye cyane kuko ariko aranashira akatuzo ku iherezo ry'isi kubera ko Daniel yabonye muri iki gice c'8 amaze kugira iyerekwa ubusobanuro yarabuhawe mu gice c'8 uhereye mu mirongo ya 16 ukamanuka kugera ku mirongo ya 27 Daniel abona ubusobanuro muga hari ubusobanuro atari yahawe ubusobanuro buboneka ku murongo wa 14 w'igice c'8 rero ubu busobanuro bw'iyi minsi 2300 butwereka ukuntu iminsi ibihe tubiharura dohereye kuri ico gihe twabonye mu gice ca Ezekiel igice ca 4 umurongo wa 6 yuko mu buryo bwa gihanuzi tuvuze umunsi tuba tuvuze umwaka rero nico gituma ngaha ngo buzokwira buce umunsi kugira ngo ubu umunsi ukwiye nuko ubugizwe n'umurango kagirwa nijoro ntaguciriyemwo reka dusome iryo somo kugira ngo abadukurikirana ntibagire ngo ni ngo tuvuze ibintu byo mu mutwe Ezekiel igice ca 4 ku murongo wa 6 aravuga ngo maze urangije ivyo uzuheze uryamire urubavu rw'iburyo wishire ko ibigabitanyo by'inzu ya Yuda nguciriye iminsi 40 umunsi uhwana n'umwaka Imana ishimwe Imana yakwicubahira aha rero tubonyemo mu buryo budasubirwaho yuko umunsi wagereranijwe n'umwaka rero iyo tuko turaharura mu buryo bwa gihanuzi ya minsi 2300 ikihura n'imyaka 2300 hanyuma ugiye muri iki gice c'icenda ugera ku murongo wa 25 haca havuga ngo nukumenya utahure yuko uhereye igihe cyagezwe kizoshingirwa cyo kuvyura no kubaka Yerusalemu gushitsa kuri Mesiya Segaba hazoca amayinga maze habe ayandi mayinga 62 hasubira habe kubakwa hasubira imiharuro n'imigende mbere izo bikorwa mu bihe bigoye Imana idufashe twabonye yuko amayinga 70 afise igihe kana kavamo ico gihe tubonye ari imyaka 2300 gereranywa n'iminsi 2300 rero uciye uharura igice ca mbere c'iyi minsi tubonye yuko ngo biharurwa bihereye ku gihe cyagezwe kizoshingirwa cyo gusanura no kubaka Yerusalemu iki cyagezwe naco abizi by'amateka abantu bose bakurikiranira hafi bya Bibiliya no muri kahise k'ivy'ibihugu n'uwoja kuri internet akandika ivyo bami bataziruse niki azobona yuko iki cyagezwe cyo gusanura no kubaka Yerusalemu cyakozwe mu mwaka wa 1957 imbere y'ivuka rya Yesu uharuye rero uhereye ico gihe ucubona uko ubuhanuzi iminsi 2300 izorangirira ukacuza rero ugashika ku mwaka wa 1844 abantu bazoteranya bazobibona hanyuma aya mayinga 70 ngagera ubwoko bwa Bisirayeli usomye muri Matayo igice ca 3 umurongo wa 17 uzobona Yesu amaze kubatizwa ngijuru ryarurutse mwemu yaraca mugwa ko kubitugu afise ngishusho y'inuma hanyuma ijwi ngo riva mu ijuru rivuga ngo nguyu mwana wanje nkunda kampimbara mu yandi majambo vyerekana yuko niwo munsi Yesu wo gusigwa amavuta no kwerekwa amahanga yuko ari we Mesiya yari yarasezeranye rero ibi byabaye neza ugiye gukurikirana kahise kubera ko Yesu yatangiye kwigisha mu mwaka wa 27 afise nk'imyaka 30 niho yabatizwa muri iki gihe ucubona yuko hari mu mwaka wa 27 inyuma y'ivuka rya Yesu kuri uyu mwaka wa 27 rero niwa harura uzobona amayinga ibice byo munsi tuza kubona twabonye amayinga 69 yararangiye tuca mu yinga ry'indwi rero kuri uyu mwaka rikaca rigera kuko yinga ry'indwi iyinga rigizwe n'iminsi indwi nukuvuga imyaka indwi ngumwe twahanuzi tubiharuye kuva ari mwaka wa 27 gushika mu mwaka wa 34 bisigura yuko haba haheze imyaka indwi ari ryo yinga rya nyuma rigira yinga rya 70 nico gituma Yesu amaze kubambwa hanyuma kazuka imbabazi ku bwoko bwa Bisirayeli zari zibarangiriye ko nk'ihanga ariho umwaka aya mayinga 70 yavuzwe ngo amayinga 70 agera ubwoko bwanyu kugira ngo ibyaha bibonerwe impongano kandi ngo hashigwe kugoroka kutazoshira ukugoroka tuboneka muri Mesiya Segaba Imana ibahezagira bakomeze mu izina rya Yesu amen gatoya nanje nk'inyunganizi
tugerageje kuraba ngaha muri iki gitabo ca Daniel igice c'icenda usomye umurongo wa 27 haravuga ngo kandi azosezerana isezerana benshi isezerano rikomeye kumara iyinga rimwe niryagera hagati azokura ibimazi n'amashikanwa ugeseza azoza kwibaba ry'ibizira maze ubuyobe buzosukwa kuri uwo ageseza gushika ku muhero washinzwe Imana yacu hafi icubahiro. Uriko uraraba rero muri iki gihe Mesiya Segaba amaze gukuraho ibimazi n'amashikanwa vyahora bitangwa ni ca gihe yabambwa ku musaraba noneho igihuzu cari gikingiriye cari hagati ya hera na hera cane gitantamukamwo kubiri uhereye ku mutwe ugashikana hasi. Ico gihe ibimazi vyahora bitangwa vy'imyagazi y'impene n'inuma n'ibindi byari bikuweho hasigaraho ikimazi ca Kristo conyene kuko cari kimaze kwemegwa ko gikuraho ivyaha. Aha uriko urasoma ubusobanuro bwa Daniel mu gitabo cacu c'ikirundi canditswe na Madame White ku rupapuro rwa 62 bakwereka yuko Yesu yapfuye igenekerezo rya 25 ukwezi kwa kane mu mwaka wa 31 noneho abayuda ntibaba bakuwe kw'imbabazi burundu kuko yavuze ngo iryo sezerano niryagera hagati iryo yinga rimwe niryagera hagati urumva ni mu myaka 3 n'inusu mu yindi myaka 3 n'inusu nayo intumwa zaciye zifata zigenda ku gikorwa zirigisha n'ubundi zigisha hehe ryahanga nyene ry'abayuda zirigisha gushika mu mwaka wa 34 ni kuvuga rya yinga rindi ca gice c'indi c'iyinga kirarangiye ubwo mu gatasi k'umwaka wa 34 bafata umumaratiri canke umugororotsi Stefano baramwica noneho imbabazi ziba zirakuwe ku bayuda uhora haca aravuga ati noneho rero ubu biraheze ubutumwa buhindukiriye abanyamahanga nabo Imana ishimwe. Murakoze akantu gato no kongera ko kumbura kwa dukurikirana ubusobanuro bukomeye cyane abantu bagomba gutahura muri kahise k'ubukristo turimo kuduza impome z'uruzitiro gushyira uturiya tw'imigenderanire ari mayenga 32 akaba yaragenewe kugira ngo bashobore gusubizaho imigenderanire hagati yabo n'Imana kandi bitegura umuzo wa Mesiya. Muratubwiye ko Mesiya Segaba yaje hanyuma bakagira gute bakamwica muri rya yiga rya nyuma ni ukuvuga ngo nkuko mabitubwiye aya mayenga 70 yakuwe muri ya myaka 2023 urumva ko basigaye mu gihe twavuze yuko umunsi ungana n'umwaka amayenga 70 ni imisi amajana 90 duvuga ko ni 70 kugwiza imisi 7 igize yinga rimwe amajana 90 bisobanura rero yuko mu myaka 2023 dukuyemo ibihumbi 2 dukuyemo amajana 90 pardon imyaka 2000 dukuyemo amajana 90 cyadusigarana igihumbi n'amajana 810 bisobanura ngo iyi myaka muratubwira Stefano bamwishe ubutumwa bwahindukiriye abanyamahanga ni nayo mpamvu nibaza ko natwe no Musa abarundi twanose ubutumwa bwiza kuko abayuda bagize gute babwanze. Murakoze cyane nibaze ko mu by'ukuri cigwa cyaryoshye hanyuma kandi mwakoze kunyunganiza zanyu kugira ngo kumbure duha amahirwe abandi bantu bashobora kurungika ibibazo canke bakabandanya biga iki gitabo ico no hamagarira umuntu wese kurikirinya iki cigwa nuko yosoma igice ca Daniel ca 2 agasoma icindwi agasoma n'ic'umunani kugira ngo bikundike atahuremwe mu buhanuzi bwari ko buravugwa aha hantu hanyuma kandi binamukundiye ivyo twagiye turavuga hari mirongo ivyemeza twabonye muri Matayo igice ca 3 umurongo wa 17 yaherekana ko Mesiya yasitswe amavuta turaja mu gitabo cyakozwe n'intumwa mu gice ca 13 usomye ku mirongo 44 na 45 uzobona Pawulo abwiye abantu ngo ubutumwa ngo vyari byiza ko duhera iwanyu ngo none ko mu bwansi noneho duhindukiye abanyamahanga. Imana idufashe kandi dukomeze muri iki cigwa mu izina rya Yesu amen. Reka dusabe Pasteur Denis asenga Imana. Turagushimiye nyaguhora ku ngoma
kuba ubanye nacu na ntaryo katunukira mpemu wawe yera katubashisha gusobanukirwa aya majambo y'ubuhanuzi izina ryawe n'iryubahwe none mwami wacu bandanya kandi urushiriza gutunukira mpemu wawe arushije gurutahuza n'ibindi byose kugira ngo tugende tumenya uruhererekane rw'ibihe biciye mu byo waduhishuriwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen